kenshi umuntu agira inyota yo gusoma ugasanga yasomye ibitabo atari byo yoriyanse nabi ariko asoma abantu bazomutesha uwundi mwanya bazomutwara mu bintu atari byo umenga ariko hari n'umuntu murambona umenga arasumwe to gusoma agenda kuraba biblioteke yiwe ukumva bamubwira ati nukuri kurata umwanya rero nashaka mu nyemerere umutima uciye bugufi ndabasabe ibi bitabo bisanzwe nimba umuntu yifuza gushika kure mu muhamagaro hari umuntu umwe bigeze kubaza bati mbega kumaze imyaka uri umupasitori ni giki wari kwifuza kumenya hakiri kare imbere yuko winjira mu ibango cari kugufasha kudatakaza umwanya no kudakora amakosa menshi mu ibango umuntu aravuga ati hari igitabo ca Kent na Barbara citwa Liberating Ministry from Success Syndrome. Oh mon Dieu, ni vyiza ko umuntu imbere ko aja mu ibango asoma ico gitabo. Ubundi yaravuze ati jewe ni igitabo ca Spiritual Leadership ca Oswald Sanders. Ubundi ati nari kwifuza gusoma igitabo ca Piper Brothers Were Not Professionals n'abandi batandukanye. Hari ibitabo gati nukuri no kwifuza ko umuntu imbere yuko ashika kure yofata umwanya wo kwiyumvira atuje agasoma bino bitabo. Ariko n'usanzwe ari mu ibango ntiyabara trop tard, hari n'abasanga amaze imyaka bikenya agasanga naho bimaze myinshi ineja metro tard umuntu akiriho ashobora guhindura agakora ibintu neza. Ubwa mbere novuga nti ni vyiza ko umuntu ariko arasoma nkuko twari tumaze igihe mu myaka ya kera tubikora muri mouvement yacu ya Sabanière twarabaze imyaka turongoye ivyo twita ama club de lecture ama reading clubs kwera ibikorwa vyatubanye vyinshi tugishoboye gukora ama reading clubs uko twayakora ubwa mbere ariko abantu bose twakoranye mu club de lecture hariho ikintu ca mbere twabasaba ni kudiversifier ama lecture yabo ni kudasoma umurongo umwe w'ibitabo cyangwa ubwoko bumwe bw'ibitabo. Umupastori ni umuntu akwiye kugira ubumenyi mugabo mu bintu bitandukanye. Urashaka kuvuga imice 5 ikomeye umupastori umuntu ari mu ibango ya umupastori cyangwa umuntu wese ko yinjira mu ibango akwiye kugira ubumenyi kandi uko ndabikurikiranya niko bikomeye no muri importance. Ubwa mbere na mbere ibitabo vyose bigufasha gutahura Bibiliya nivyo bitabo bizo ubwa mbere. Hari umuntu uraho ugasanga ibitabo ariko arasoma ni ubuntu bw'ubuteme ariko bamubaza ati mbega urigera usoma ibitabo bigufasha gutahura ivyanditswe. Ibitabo vya mbere bizo ubwa mbere ni ibitabo vyose bigushoboza gutahura ivyanditswe. Ubwa kabiri ivyizerwa rukristo, la doctrine chrétienne. Ukwiye kuba wa muntu naho baba bagukuye mwitiro ibijanye n'ivyizerwa rukristo ibigize ukwizera kwabera uzi neza kubitahura kandi uzi kimwe cyose ingene gikwega ikindi imigenderanire hagati y'icizerwa n'ikindi urumva utegeza kuba umuntu asoma ibitabo bijanye n'ivyizerwa rukristo. Ubwa gatatu ibitabo bijanye n'ubuzima rukristo, Christian life, la vie chrétienne cyangwa la vie spirituelle si tu veux. Ibyo bitabo bishoboza umuntu kubona ingene ico birivuga n'ivyizerwa rukristo mbega umuntu acabaho gute amaze gutahura ivyo, abaho gute, yigenza gute, bimuhindura gute, ubwo buzima bw'umuntu mushasha bumeze gute imbere, bumeze gute nyuma, bumeze gute mu mutwe, bumeze gute mu ngeso. Christian life ubu n'umuco wa gatatu w'ibitabo duteza gusoma. Umuco wa kane mu nyumvirize rero, umuco wa kane ni ibitabo bijanye rero n'ibango. Ico nanka nigihe abapastori niyo bagiye mu formation babahera kuri ivyo ugasanga hari igitabo kikubwira ingene wokora iki, wogira strategy kanaka, wohinyanyura iki kanaka, wo kwadopta iyi methodology kanaka. Ariko ivyo bitabo vy'imico 3 niba udahora ubiteberako ntaco bimaze kwiga methodology kanaka ministerielle, ntaco bimaze. Ariko kandi n'ivyo bitatu kubimenya hanyuma umuntu ntagerageze kwegeranya ubumenyi bujanye n'ibango. Ibitabo biri related to ministry ibijanye n'ingabire za Mpemu Yera,
ibijanye n'itunganya ishenga, ibijanye n'uburongozi, ibijanye n'ivugabutumwa, ibijanye na mpemu yera n'amabanga atandukanye n'ibindi bitandukanye tuzagarukako. Ubwo ni ubwoko bwa kane bw'ibitabo umurongozi, umupasitori, umuntu ariko yinjira mu bibango ateza gusoma. Bwa nyuma munyumvirize neza, ibintu bigufasha gutahura isi, world view, la vision du monde, ibintu bigushoboza gutahura isi. Bimwe muri ivyo bitabo ushobora kuba ari ibitabo vya Milton, vya Shakespeare, bishobora kuba ari ibitabo vy'umwanditsi adakijijwe, ariko bigushoboza gutahura isi, harimwo no kumenya isi y'abadakijijwe n'ivyumviro vyabo. Mu bitabo za gutanga ibitabo bijanye na apologetique, kugira ngo bidushoboze mbega umpaso ni gute ariko uravugana n'abantu badakijijwe, nihe mwizere, nihe vyiyumviro vy'isi agwana navyo, ariko urashikana umuntu yize aciye ubwenge ku kwizera. Rero uwo n'umuco wa gatanu w'ibitabo. Alors ndashaka iyo umuntu ariko arasoma agerageze, novuga nti agerageze ibyo soma, agerageze ahwanye iyo migwi yose. Ubu nashanga ne ku mugwi umwe ndiko ndanyarutsa kugira ngo ikiganiro nigave kiba kirekire. Ubwa mbere na mbere twavuze ko umuco wa mbere n'ibitabo bijanye no gutahura Bibiliya. Rondera komantere nziza padi imwe canke zibiri, rondera komantere nziza igushoboza gutahura ijambo ry'Imana, naho nyene amakomantere meza n'amakomantere mabi. Hari umupurite wa kera cyane yitwa Matthew Henry amakomantere yiwe iri disponible en ligne, urashobora kuyikonsulta. N'umuntu yanditse kera w'umupurite mugabo komantere yiwe igikomeye cyane, umuntu yitwa Calvin. Komantere ya Calvin, aho Calvin yavuze kuri Bibiliya nkayo kubitabo si vyose, ariko nka vyose yaravyanditseko. Nawe nyene komantere ya Calvin ushobora kuyisanga en ligne vyoroshe. Abandi abantu banditse kera komantere zabo ushobora kuzirondera ukazigira en ligne, ukazikonsulta en ligne kandi zikagufasha. Hari ibindi ahantu banditse novuga nti ubu vuba, ariko nabo nyene Bibiliya zabo zifasha. Hariho R.C. Sproul Reformation Study Bible, na nyene irafasha gose cyane. Hariho MacArthur afise komantere yiwe, John MacArthur yanditse neza gose komantere nziza, ushobora udahuza nawe kuvyizerwa bimwe kandi nivyo hanaje hari ivyo tahurizako, ariko komantere yiwe ni nziza, irashobora gufasha cyane. Hari ESV Study Bible, ni komantere nziza yanditswe yiyumviriwe neza, novuga nti je ko ariyo ya mbere nkoresha havuye novuga nti izi komantere z'abantu ba kera, ni Bibiliya nziza gose cyane. Iyindi ni umuntu yitwa D.A. Carson yanditse ni nka komantere mugabo devotionnel, mugabo ni nziza gose cyane, yitwa For the Love of God. Iri kwirahindurwa mu Gifaransa, neza ariko izobuza urabonekana uko imyaka igenda ihera. Nayo nyene ahagaragaza kuvuga kuri Bibiliya akoresheje plan de lecture yo gusoma Bibiliya yose, irafasha gose cyane. Ushaka kumbaza ati mbega jewe ko ndi Umurundi ibyo byose ntabizi, mbega nokoresha iki? Bibiliya ya Don Fleming, insobanuro ya Bibiliya, ni Bibiliya yahinduwe n'Abarundi. Nayo nyene uri umuntu w'Umurundi iragufasha. Ego ntiremereye, hari ibintu bibuze bitari bikenya, ariko yogufasha cyane nimba atazi n'indimi utahura. Mugabo wowe uri kuranyumviriza, Green Pastures ni application shasha igiyeho vuba. Iyo application wandika greenpastures.bi, uvuga cyane ucisanga kuri Play Store na App Store. Ni kuvuga ko uzoyisangamwo ubutunzi bwinshi bugufasha gutahura Bibiliya mu rurimi rw'ikirundi, aho uzosanga ibintu bigufasha gutahura igitabo cyose cyo muri Bibiliya, no kurimbura amameditation ku munsi kumara umwaka wose. Kandi ku mwaka tuzokwama twigira nshasha ku buryo iba nka stock y'ibintu byinshi cyane mu rurimi kavukire, bishobora gufasha kumbura umupasitori aba atize eka nabize, natwebwe nyene bigashobora kudufasha. Ariko hejuru y'amakomantere y'amabibiliya, y'amakomantere biblique, hari ibitabo vyandikwa ku gitabo kimwe cyo kuri Bibiliya, igitabo kanaka ugasanga uyu mwanditsi yakoze ku gitabo c'Abaroma, abikorinto. Rero nubatera intege cyane gose kuraba amakomantere ya John Stott yandika ku bitabo kanaka vyo mu Bibiliya, amakomantere ya Martin Lloyd Jones yandika kuri Bibiliya, amakomantere
ya Gordon Fee yandika ku vyete vya Paulo, amakomantere ya F.F. Bruce yandika ku bitabo bitandukanye vyo muri Bibiliya. Abo banditsi F.F. Bruce, Martin Lloyd Jones, John Stott, aba n'abantu badufasha cyane kuko bakora ku gitabo kimwe ugasanga biragufashije gutahura ibitari bikenya. Ubu tuje ku muco wa kabiri w'ibitabo. Umuco wa kabiri w'ivyo bitabo ni ibitabo bikwigisha ivyizegwa rukristo. Ni ikintu gikomeye cyane. Niba uri kuranyumviriza utarumviriza video twakoze birihuta, dusubira ku matanguriro y'ivyizegwa vyawe, ushobora kwiraba ngaho onye nyene aha kuri no chaîne yacu. Birakenewe cyane ko usubira kandi ugasubira ku matanguriro ukaraba ko ivyo wize ari ivyo, naho uri mwibango ushaka usanga wubakiye ku bitari ivyo, kandi by'ifatiro rukristo, vy'ifatiro byo kwizera rukristo. Ariko naho uba waramaze kubimenya, ni vyiza kuguma ugira ubumenyi bwimbitse kubijanye n'ivyizegwa nyamukuru rukristo. Aho naho hari ibitabo bidufasha. Igitabo ca mbere no basaba ni igitabo ca Wayne Grudem citwa Introduction to Systematic Theology, introduction à la théologie systématique. Kirahari mu Faransa, kirahari no mu Congereza. Ni igitabo ca mbere. Ibindi birahari vyaba Louis Berkhoff, vyaba Charles Hodge, vyaba Millard Erickson, hari ibitabo bitari bikenye bifasha abantu. Ejo bundi Michael Horton, umwanditsi mushasha, nawe nyene yandika ku vyizegwa rukristo avyegeranije. Ivyo byose birafasha. Ariko igitabo ca mbere no basaba kurondera ni igitabo ca Wayne Grudem, Introduction to Systematic Theology. Ariko naho tuvuze ivyo bitabo biba ari binini, hari usanga hari abanditsi bafasha ku cizegwa kimwe bakacagura. Nka Arcis Pro ashobora kwagura yaraguye kuri Jane na Holiness, la sainteté. Tuvuge J.I. Packer, Knowing God, igitabo cyo cyitwa Knowing God, aravuga ku burangamutima bw'Imana. Tuvuge John Stott aravuga kuri The Cross, la croix, umusaraba wa Yesu Kristo. Tuvuge Tozer, The Knowledge of the Holy, avuga ku bijyanye n'uburangamutima bw'Imana. Hari ibitabo bitandukanye bigaruka ku cizegwa kimwe, ivyo bitabo bikacagura. Navyo biba ari ibitabo bikomeye tadukwiye kuraba cyane tukavyigira ko gose. Uwo n'umugwi wa kabiri w'ibitabo byo gusoma. Ubwa gatatu twavuze ibitabo bivuga ku buzima rukristo. Munyumvirize rero, haho ndaza kwatabira gatonya. Sabanditsi bose badufasha kubona vya bindi Bibiliya yigisha na vya vyizegwa rukristo ingene bisa mu buzima bwa misi yose. Rero hari abanditsi ngenda baheze no vuga ibitabo vyabo, ariko ubabonye soma ibitabo vyabo kubera bifatanya Bibiliya, ivyizegwa rukristo n'ubuzima. Usanga abantu bafite iyo maturité gufatanya Bibiliya, ivyizegwa rukristo n'ubuzima n'ukubaho. Rero no bateye intege gusoma ibitabo byose vya John Piper, no bateye intege gusoma ibitabo byose vya Jerry Bridges, no bateye intege gusoma ibitabo byose vya A.W. Tozer, no bateye intege gusoma ibitabo vya kera vya Saint Augustin nka Les Confessions, cyangwa ibitabo byose muzosanga vya Jonathan Edwards. Ibitabo muzobona vya Richard Foster, vyose murakwiye kubisoma, ni ibitabo bifasha cyane. Uro tugaruke ku kintu gikomeye nk'iri kuri no teme ya gatatu, ibitabo bivuga ku buzima rukristo. Hari abanditsi twita aba Puritans, aba Puritain, benshi n'abapastori, abandi n'abateologie bo mu kinjana cyane cyane cya 17, ni kuvuga ikinjana cyakurikiye Réforme protestante. Ubwongereza bwaravyaye, bwaraduhaye umurage w'abanditsi bamaze nk'imyaka 100 bandika inyandiko zikomeye. Haraheze nk'ikinjana kimwe nuvuga ni habaye Réforme, impinduka ya protestant ya Luther. Nabo bari kuragwana intambara, ariko ivyo vyizegwa vyanaguwe biciye muri Réforme protestante, bihindura ubuzima bw'abantu, bihindura amashengero n'amakoraniro, bihindura ukubaho kw'abantu be n'amasosiyete yo mu Bwongereza na sosiyete mu Bwongereza. Abo rero baranditse baduheza inyandiko zikomeye. Hari imyaka batahuwe nabi, hari imyaka abantu babatwengatira, abantu bariko bararakavya bashaka gutuma umuntu abaho yijiriwe ataryohewe n'ibindi nk'ivyo. Ariko muri imyaka ya vuba abantu baciye ubwenge barasubiye gusaba yuko ishengero ryosubira ku ntango, rigasubira ku bitabo vyabo bagabo babongereza bita aba Puritans. Umwe muri bo yitwa John Bunyan, yanditse igitabo c'ingenzi benshi baze gusoma abarundi. Uwo yari mu Puritain. Igituma gifise akanovera nukubera kiri mu vyanditswe muri yo myaka 100 yakurikiye Reforme ikomeye cyane. Novuga abanditsi baho si vyose bavuga ari ukuri 100%, hari umutunenga akacanye kariya, ariko bafise akanovera
ishengero ryo mu gihe ca none ryo mu rya yindi twibereye mu kuyemvya dukeneye cyane kubumviriza kugira ngo dushobore kunaguka. Rero nashaka kubasaba, ngiye kuvuga ibitabo bikeye, ni benshi ariko ndaza kuvuga aba Puritans ba Kenya n'ibitabo vyabo dukwiye gusoma. Reka mere kuri John Bunyana yanditse igitabo c'ingenzi, ariko cyo ne yanditse nimba cyafashe igitabo c'ingenzi, hari ibitabo yanditse Grace Abounding to the Chief of Sinners, ubuntu bw'Imana busesekarijwe umunyavyaha ruhebwa. Igitabo yanditse ku bijanye no gusenga, praying in the spirit, gusengera muri mpemu yera. Ibi ni bitabo bikomeye cyane byafashije abantu benshi. Umupuritan yitwa Thomas Goodwin. Thomas Goodwin yanditse igitabo bita Body of Divinity. Ni igitabo cy'ivyizerwa, mugabo ukisomye kirimwo n'ama application pratique y'ubuzima bw'impemu mu buryo budasanzwe. Yanditse ikindi gitabo cyitwa The Heart of Christ. Ni igitabo ciza gose cyane. In fact, ibitabo vya Thomas Goodwin, navuze Goodwin, basoma Goodwin, ibitabo vya Thomas Goodwin ushobora kubigura vyose biri hamwe nka The Works of Thomas Goodwin ku madolari 40, bamwe bagura ibitabo en ligne, ushobora kugura ku madolari 40 ukaburonse. Novuga ni umuntu akomeye cyane. Hari umuntu witwa John Owen arakunda kuvugwa, bamwita ngo le prince w'aba Puritans. Yanditse ibitabo bikomeye kandi biryoshe cyane. Igitabo cyitwa The Communion, igitabo cyitwa The Mortification of Sin. Sinobidondagura, ariko ibitabo byose bya John Owen ni ibitabo ukwiye gusoma. Yitwa John Owen, kandi abantu nka bose bakeneye byo kugira ubuzima bwimbitse kandi baciye ubwenge bategerezwa kumusoma. Umuntu witwa Richard Sabis yanditse igitabo bita The Bruised Reed. Ni igitabo kigaruka kuri uwo mutima w'ubwungere na bwa bugwaneza bwa Yesu Kristo n'ingera turongora mu bugwaneza. Ni igitabo kiryoshe cyane. Igitabo cha John Flavel, The Mystery of Providence, ni igitabo kiryoshe cyane. Ndetse kwanditse ibitabo byinshi cyane kuri Providence Divine n'ikivuga ku buzima bwacu, ariko igitabo cha John Flavel kuri The Mystery of Providence ni igitabo kiryoshe gose cyane. Naye kuvuga ibitabo bya Thomas Brooks, Remedies Against Satan's Devices, ni igitabo kitwereka ingene Satani atugwanya. Gihakwa gusa n'igitabo cha C.S. Lewis citwa Tactique du Diable canke Screwtape Letters, gishaka gusa naco, ariko ni igitabo ciza gose cyane. Cabico cha C.S. Lewis, Tactique du Diable, ingene Satani atugwanya, ingene aturondera, ingene dutera ibigeragezo bitandukanye. Nico gitabo cha Thomas Brooks citwa Remedies Against Satan's Devices, ni igitabo kiryoshe gose cyane kandi ciza kandi gifasha. Turavuga aba Puritans batandukanye no kwankohaje abantu bariko baranyumviriza gusoma ibitabo byose bashobora gusanga by'aba Puritans, na gushobora kuvuga ibindi bitandukanye abandi bawuteri batandukanye, ariko ni vyiza yuko abariko baranyumviriza nimba uri kuraja mu ibango, niba ukeneye ko ubuzima bwawe bw'inke mu bukura, subirone ibitabo by'aba Puritans ugerageze kubisoma. Twari twavuze rero ibijanye n'ibitabo bivuga kuri Bibiliya n'insobanuro Bibiliya, ibitabo bivuga ku vyizerwa, tuvuga ibitabo bijanye n'ubuzima rero rukristo, turabivuga bitandukanye, ariko hari ibindi bitandukanye bishobora gufasha umuntu ntarinze kuvuga. Uretse ku muco wa kane w'ibitabo, ndiko ndarangiza umuco wa kane w'ibitabo dukwiye gusoma, ibitabo bivuga kwibango. Ibitabo bivuga kwibango navyo novuga nti navyo nyene turakwiye kubiraba neza, kuko tuvuga kwibango turabe ntiturabe gusa kantu kiwanje gusa, ibijanye n'uburongozi, ibijanye n'ubupastori, ibijanye na mpemu yera n'ingabire za mpemu yera, ibijanye na mission, ibijanye na leadership, tuvange nibango abari mu bintu byinshi. Nashaka ndagusaba yuko niyo kurasoma ibitabo bijanye n'ibango, novuga nti udiversifie ama lecture yawe ajanye na ministry books n'ibitabo bivuga kwibango. Nashaka guheza ibitabo novuga nti vyanje bikomeye vyafashije cyane, naho ndo bansinziriye no guma subiramwo Reformed Pastor ya Richard Baxter, mu Puritan, nawe nyene yanditse igitabo ciza citwa Reformed Pastor. Hari igitabo citwa Eugene Peterson citwa Contemplative Pastor. Hari igitabo ca Francis Chan citwa Letters to the Church, ni igitabo
ciza rwose cyane yanditse kugira ngo afashe ishengero gusuzuma ingene uno munsi ko turubaka amashengero nimba bihwanye nuko ishengero rya mbere ryari rimeze. Ikindi gitabo navuze ca Barbara na Kent citwa Liberating Ministry from Success Syndrome, igitabo ca Tim Keller citwa Center Church, ni igitabo gikomeye cyane kigumye gatoye bwabo gikomeye cyane gifasha umuntu kubaka amashengero afatiye ku butumwa bwiza kandi ariko ashingwa mu bisagara n'iterambere ry'ibisagara, n'ingire umuntu yojana iryo terambere ry'ibisagara atarinze kurekura novuga nti ubutumwa bwiza n'agaciro kabwo n'ukuri kwabwo. Igitabo ca John Papa citwa Brothers We Are Not Professionals, ni igitabo gikomeye cyane gifasha umuntu nibango. Nari gushobora kuvuga igitabo kizwi cyane 9 marks le 9 marks canke ubuzima bufite amagara meza, 9 marks of a healthy church, ibiranga ishengero bifite amagara meza ca Mark Dever, ca Mark Dever, 9 marks of a healthy church. Ibi ni bitabo vy'uburongozi, spiritual leadership ca Oswald Sanders. Ibi ni bitabo bivuga ku burongozi, bivuga ku bupastori, bivuga ku mafasati atandukanye y'ishengero. Ariko natwe turavuga ivyo bitabo bitandukanye. Ni vyiza ko pastori ko aranyumviriza kugira kubaka teologiya bijanye n'ivya mpwemu yera n'ingabire za mpwemu yera. Ndashaka mnyumvirize neza, ntuje mwibango udafise igicapo in theology wafashe umwanya wo kwiga no gusuzuma neza kubijanye na mpwemu yera, kuko ingene utahura mpwemu yera birafise inkurikizi zikomeye cyane kubijanye n'ingene urangura ibango ryawe. Ni ciza gikomeye cyane kandi kiza kugira inkurikizi cyane kubijanye n'ingene urangura ibango ryawe. Noteri intege abantu bari kwaranyumviriza gusoma ibitabo bibasubiza akanovera ka mpwemu yera. Ibitabo byose vya Martin Lloyd-Jones, Revival, Joy Unspeakable, Sovereign Spirit, ibitabo byose vya Martin Joyce bivuga kuri mpwemu yera no kwikanguro. Niba ibyo bitabo utabisomye uba ufise ubukene budasanzwe kubijanye n'ivya mpwemu yera. Pipe afise ivyizigwa vyiza kuri mpwemu yera, ariko nakunda kwandika ibitabo kubijanye na teologiya ya mpwemu yera. Ubisanga ha mu tu video, ariko arafise umugenzi we yitwa Sam Storms avuga cyane kuri mpwemu yera no ngabeza mpwemu n'ingene yogaragara mu ishengero nka practicing the power ya Sam Storms. Ivyo uyu n'umwanditsi nubwira ariko aranyumviriza, muje kuri site kujya muhora muje kuri Desiring God, muje kuri site ya Enjoying God Ministries ya Sam Storms, murabe ubutunzi buriyo kubijanye na mpwemu yera n'ingabire za mpwemu yera. Azobigisha vyinshi Pipe atakunda kuvuga, adakunda guteberako kubijanye na mpwemu yera n'ingabire za mpwemu yera, naho ivyizegwa novuga nti bitari bikenya babisangiye kubijanye na mpwemu yera. Umuntu yitwa John MacArthur ni umuntu no décourage cyane kuri teologiya ya mpwemu yera, n'umutima wiwe wo kuzana ibice mu ishengero kubijanye n'ivya mpwemu yera. Sino hanura umuntu yuko yokoresha ibitabo vya MacArthur kuri mpwemu yera. Kimwe mu vyo yakoze yanditse igitabo ca Charismatic Chaos, ni igitabo ubona ko kirimwo novuga ni kurenza urugero. Hari amakosa aba mu bantu bakoreshwa bavuga ko bakoreshwa na mpwemu yera, ariko kandi gufata ibintu vyose ukavyita amakosa, ukavyita amanyanga, ukavyita ibinyoma, ukavyita abadayimoni, ukavyita satani, niyumvira yuko ari ibintu atari na gatoya. Hari rero umwanditsi yamwishuwe kuri conference yakoze yitwa Strange Fire, hanyuma acana igitabo cyitwa Authentic Fire, Michael Brown. No sabuna ariko aranyumviriza, ntimwumvirize gusa John MacArthur, ariko aravuga nabi bijanye n'ubuvugishwa bijanye no kuzura mpwemu n'ibindi no kuvuga mu ndimi. Soma n'abanditsi bashobora kukwigisha ingene ivyo bintu bishobora gukorera mu ishengero no muri wewe mu buryo buhwanye n'ijambo ry'Imana. Muri abo harimwo Michael Brown yanditse Authentic Fire yishura kuri Strange Fire ya John MacArthur. Ico gitabo kirakwiye gusomwa. Hari umwanditsi w'umwongereza yitwa Andrew Wilson yize ku ishuri rya Cambridge hamwe na King's College i Londres, afise ishengero yandika neza gose cyane. Yanditse cyitwa Spirit and Sacraments. N'umwanditsi mwiza nawe nyene arandika cyane kuri Christianity Today. Nawe nyene umusomye ibitabo vyiwe yitwa Andrew Wilson, n'umwongereza mwiza yandika gose cyane kubijanye na mpwemu yera. No bateye intege gusoma abanditsi bazwi ko arabahinga cyane muri Bibiliya kandi bagwanye kugira ngo ishengero rigumane igicapo ciza ca
ca mpwemu yera. Muri abo hariho Gordon Fee aheruka gupfa, hariho Craig Kina wa muhinga wijanye na kahise k'imico ya Bibiliya n'ibindi nk'ivyo. Craig Kina, Gordon Fee n'abandi banditsi batandukanye bashobora guheza akanovera kubijanye na mpwemu yera, ariko ntushobora kuba mwibango na gatonya ufise igicapo utatahura neza kubijanye na mpwemu yera, cyangwa uzurumviriza ivyundi muntu avuze. Birakeneye ko wubaka cane ivyizerwa vyawe kubijanye na mpwemu yera. Umupastori ariko aranyumviriza ndiko ndarangiza arakwiye kwitwarika ibintu bijanye na mission na evangelisation. Igituma umupastori akwiye gusoma bijanye n'ivyo, ntugira ngo ntagume gusa yigisha bajya abantu bari imbere yiwe, agira igicapo c'imigambi yagutse y'Imana hirya y'ishengero riri gushika ku mpera z'isi. Hari ibitabo vya mission no komanda gose cyane kandi igira byinshi birazwe. Tuvuze Mission Day ya Christopher Wright, tukavuga Let Donations Be Glad ya John Piper, tukavuga igitabo cha Alan Hirsch chitwa Forgotten Ways, na get Forgotten Ways ya Alan Hirsch. Tukavuga Finish the Mission, ni gitabo Piper yandika ina Plate na David Matisse n'abandi batandukanye. Finish the Mission ni gitabo ciza gose cyane. Ibi bitabo bivuga kuri mission birakwiye gufasha umupastori kubona hirya yaho ariko arubakira ishengero, hirya y'akarere ishengero ririmo. Muri ivyo bitabo by'ivuga butumwa na mission hari igitabo gikomeye cyane gisumba vyose, igitabo bita Perspective. Ico gitabo cyitwa Perspective cyuzuyemwo ama contribution y'abanditsi batandukanye bavuga ku ma angle atandukanye ya mission. Ni igitabo ciza kinini mugabo ciza gose cyane gifasha uje na mission kandi cigwa nka kuru ahantu hatandukanye n'amaformation atandukanye. Rero ni wumva hano bigisha ivyigwa vya perspectives uzugenda uvyige, ni ivyigwa vyiza gose cyane. Muri bino bitabo bijanye n'ivyivuga butumwa n'ijana butumwa, ni vyiza ku muntu ariko aranyumviza umupastori canke umurongozi canke uriko arinjira mu ibango gusoma ama biography y'abamissionnaire, arakabura umupastori, arakabura umutima w'umuntu kwivuga butumwa no mwijana butumwa. Novuga vyinshi ariko bizwi cyane The Spiritual Secret ya Hudson Taylor canke Through the Gates of Splendor yanditswe na Elizabeth Elliot, umugabo aheje kwicwa. Narigeze gukora video ngaha kuri Jim Elliot, umugore wiwe umupfakazi asigaye yaciye yandika igitabo gihimiriza ijana butumwa citwa Through the Gates of Splendor cha Elizabeth Elliot. Mu kurangiza twavuze yuko umugwi wa nyuma w'ibitabo dukwiye gusoma ari ibitabo bidushoboza gutahura isi, gutahura ingene imyumvire y'abantu badakijijwe, hanyuma umuntu agashobora kudefanda ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, Bibiliya imbere y'ivyo vyiyumviro bitandukanye biri mw'isi. Kugira ngo ivyo bishoboke nuko utahura isi n'ingene imeze n'ingene abantu biyumvira. Rero ni vyiza ko pastori nawe nyene agira ibitabo bijanye na apologetique. Birashika abantu bakanyandikira bakambaza ibibazo ati mbega ko kw'ishure bambwira gutya, ko kw'ishure twizuku, ko ari kino gitabo nasomye iki ko numvise amakuru mashasha yo muri revue scientifique ni iyi découverte nshasha kubengira contredisa Bibiliya, mbega nizera iki nkora iki. Aho rero umupastori wagumye gusoma Matayo utigeze usoma ingene abantu badakijijwe biyumvira, birakugora cyane. Ibintu byose bigufasha gutahura isi n'ingene abantu badakijijwe biyumvira ni ibitabo ukwiye gusoma. Rero muri ivyo novuga ibitabo bizwi cyane Reason for God ya Tim Keller, Mere Christianity ya C.S. Lewis. Ariko munyumviriza hari umuntu witwa Francis Schaeffer yanditse ibitabo bitatu twita trilogy, ni ibitabo ushobora kugurira hamwe vyose. Escape from Reason, The God Who Is There, God Is There and He's Not Silent, ni ibitabo bitatu bakunda gutangira hamwe vya Francis Schaeffer. Ni umugabo yiyeguriye imyaka yaramaze n'umugore we biyeguriye buzo barafasha abantu abanyeshure bafise ibibazo byo guhwanya siyanse na Bibiliya, guhwanya ivyo kwariga mu makaminuza, hamwe n'ukwizera Rukristo ngene gushobora kubandanya ari ukwizera gufise agaciro hagati y'ivyumviro bitandukanye byo mu gihe ca none. Rero ibitabo vya Francis Schaeffer ni ibitabo vyiza gose cyane kandi bishoboza umuntu
bikamuprepara twashobora kuvuga abandi banditsi ariko abo basomye uzogenda ubona n'abandi bashobora gufasha gutahura ingene ivyumviro byo muri isi bimeze n'ingene ushobora kwishura kuri ivyo vyumviro mu buryo buhanye n'ijambo ry'Imana. Nizere ko kino kiganiro cabahezagiye abariko baranyumviriza nabateye intege cyane gusoma bino bitabo. Nizere yuko nzoronka feedback ingene bino bintu byabafashije abatangiye kubishira mu ngiro bakubaka umuco wo gusoma. Rero no basaba yuko muri mwaka wa 2023 wiyemeze nk'umuntu yiga biciye mu gusoma, ugira urutonde naho uvuga ati gira nsome igitabo kimwe muri rya mice 5 yambwiye, wihereze urutonde kandi urukurikize, ndazi yuko bizoguhereza. Rero mu mwaka wa 2023 naho ufata igitabo kimwe muri rya mice itandukanye navuze ukihereza intumbero yo gusonga ukagiheza. Ndizera cyane yuko uzonshingira nawe ukambwira ati nukuri byaramfashije, byarampaye gukura haba muri bw'intemu canke mwibango. Nize kuri ino mission yabafashije, yabubatse kandi yabateye intege. Imana ibaheza kiye ntimutinye mwabusho butomwe kuko so mwijuru muhimbara kubaho bwami.